aba journaliste b'Igitega nitaye muziki y'abanyagitega sawa murashobora kuvuga muziki yacu nta quality ifise production zacu nizikomeye yego niko bavuga mugabo je naratangaye Olege none ni muri muto Olege no muri akomeye yarazimye mani Olege ntiyazimye yazimye gute kege yarazimye mani yazimye gute je nzahora bibabwira ari mu karuhuko wagiye wakoranye no muririmbyi yazimye okay urengo mandame na feedback yarazimye feedback ujya ni brand tugomba dukorana kandi tuzokorera ngaho Igitega kuhaje muri studio y'Igitega apa cenga Igitega sendurira kuri stage no musi numwe mbaza ati kubera iki kwanza na hit mfise ya hatari yotuma nja kuri stage kandi ikindi kintu sinumva ko umuririmbyi ico gituma nabwira Igitega ntabaririmbyi bahari bajya bose mita abaririmbyi sabaririmbyi bro none woja kuri stage guta My name is MC White, MC Dollar Capital Politique, the big M's of the town, Kirora OG. Nikisema MC White, sema sauti ya chui, nikisema sauti ya chui, sema MC White, the big M's of the town. Umbonye kandi ngaha kuri mikro, chumenya kari Akamo TV, Nahendi TV, iduha exclusive trend news. Change se tuvuga ati nta yindi televiziyo iduha ibintu biri trend, nta yindi televiziyo iduha aba artist bafise impano zigiye zitandukanye aba artist bashoboye atari kuri Akamo TV. Umuntu atarakora subscribe sinzi cyarindiriye yebaga munyarutse tugire subscribe jeme na commentaire tutibagiye na partage hama muri commentaire ucu tubwira umuririmbyi cyangwa umu artist wari wese cyangwa umu comedy cyangwa ubundi afise impano yari yose kugira ngo tumubazanire ku Akamo TV. Yesu nabimeze neza cyane nagarutse kandi ndi kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane kuva mu ntara ya Gitega bamwita Kingsley. Ubwa mbere kugira ngo ndamwakire amakapera hama ncenza n'ibindi. Yes, kamanze ndakuramutse cyane Kingsley. Yo, what's up MC White. Exclusive akaze. Umeze neza? Yo, ni poa sana. Uraho ukomeye? Ibintu ni mbona ukajije kuva hasi gushika hejuru bro, wambari yangahe? Kawaida tu birasanzwe. Wambari milioni zingahe 10? Wapi? 30. Wapi? Kawaida. China we uja mu Ruvumera. Si ndio tunatoa mizigo. Uremera. Yes. No muririmbyi wa mbere yemeye yuko impuzu bazikura mu Ruvumera. Pana babaririmbyi batubwira ngo bambari milioni 10 atani 50 bambaye. Niyo soko nkuru dufise. Niyo soko nkuru dufise. Impuzu zibalo. Yeah. Yes, ni Kingsley ku mazina yawe abavyeyi bakwise mbe basha bakwise ngo iki? Genda yazi mugaba dukurikirana ntayo bazi. Yeah, je abazina banyise Bukeneza Brice. Ndi mu artist wonga Igiteganye. Mugabo amatwe yadusumira uru Muislamu sinzi ko abaho Muislamu yitwa Brice. Irashika izina siryo muntu. Ivyo navyo wizeye. Bakwisiga nyene nta nirindi. Bukeneza Brice. Bukeneza Brice Kasim. And my name. Igyo nigyo nashaka kumva. Yes, ni Brice n'umuririmbyi ameze neza cyane. Amatwi kanda nsumira uheruka gukorana collabo n'umuririmbyi akomeye kuva mu gihugu cy'u Burundi ariwe OLG Olege Ugwego. Vyagenze gute kugira ngo mukorane collabo, mwahuye gute? Vyarakoroheye, waramurishe canke yabaye support, bimeze gute muri rusange? Wanza vya kapera kwanza moto. Kapera urayimpa mu nyuma. Yo nayigije. Sawa, naso. OLG Olege Ugwego. This my brother. Numu brother tunye na supporting umuziki. Sasa twarahuye, yarafise igiteramino. Turahura, turayaga. Arankunda, turakora umuziki. Gusa no biziza ko umuziki azoba ari umuzigo. Umuzigo kabisa. Muziki azoba ari hit bro. Barenze batwizera ilfo ko tubemeza. Naramwemeje mta.
kabisa waramwemeje hit alikubali hakuna vya kupeana mafaranga twarakoze yaranyumvirije aravuga ati Petit Fresh ndashobora gukorana na wewe kandi amatwa dusumira kandi mu banyagitega bose ni wowe wenyene mwakoranye sasa ninde mukari Gitega yego uburya tuvuge yuko inyuma ya badabo n'abandi baririmbye bose bagiye barasohoka Musani wa mbere akoze collab ikomeye Gitega ni wewe wundi twiteze ko ugiye guserukira intara ya Gitega inshallah one day inshallah avuze ati Imana niyo abishaka ya ni Imana ibishatse one day inshallah ni Kingsley Breeze umwana yavukiye mu Giswahili Swazi represento umwana wakoze mu muryango mwiza bro wakoze neza umuryango mwiza mugaso wa hatari ngo wakoze neza twe twakoze nk'abana bo mu vyuzuye mugabo ikindi tubamenyeshe ni umuririmbyi afise ubusage bukajije ubusage hari abantu benshi batabura ni dread ikindi mumenye yuko turi kumwe n'umufina barahejeje twarahejeje twarize naho dusa twarize turamara amashuri oya none umuririmbyi kawaida umuririmbyi abatandukanye n'abandi bishagwa kagira look itandukanye n'iyabandi bantu bose kuburyo bwuko umubonye arenganye ushobora kuvuga ati uyu ni naka benshi mugabo ntibabifata uko hamwe bamwe babifata nk'ubuvuye mugabo twentwe twatuzi ikiri ku mutima ya bintu bimeze neza cyane ni Breeze ni Kingsley yarasohoye ingoma yitwa Kubarida amacingaruka Kale Gitega Kale Gitega marapa dogo bado na watega mistari mingi bado na wapiga mizuka mingi na tawakimbiza tawakimbiza stand up everybody say yes kiza hapa Mr. Kingsley swag rap like 6ix9ine nakula pose kama Lil Pop na wacheka sana kama Wiz Khalifa mimi namba mbaya like 26 kwa vinavyo chana kwa nitabato na nani kwa vinavyo chana kwa nitabato na nani mini noma mini so ujamani kichwa baba ujamani kichwa sio sana brother muri hip hop kurenze pole tu none ko nihanze ugwego ikibazo novuga yuko umuntu wese arafise projet ashaka gushikako kubwawe nka Kingsley muri industry entertainment y'umuziki w'Uburundi n'umuziki w'Igitega wifuza gushikahe kuki wifuza ko muri kazoza kawe umuziki wawe uzoba umeze gute muri rusange ivyo twifuza gushika ko ni vyinshi sana icambere na mbere nifuza umuziki niko kazi ka mbere nkunda gusumba ubundi ndifuza yuko umuziki wombera akazi ka bien naho bitarakunda one day bizokunda nkajya biciye mu muziki nkajyama biciye mu muziki iko niyo nzokora numva ntekanye famille kabaho biciye mu muziki urumva je namara kubironka ubuzina bwo nubundi turakora nazi ngine kazi tunatumika gusa akazi twifuza koko tugiza mbari akazi ko muziki bro ko ambaye isahizimbye isi sana irazimbye tunyene isi sana iyo sahara yinsohoza bambwiye sijali wewe ni mtu wangu sinajua wewe ni Kingsley ni umuririmbyi w'umurundi akaba umunyagitega ni umuririmbyi yavukiye mu Giswahili se n'impano ndakarenze napana imwe gusa ni umuririmbyi afise n'impano apana imwe gusa haro n'izindi nyinshi zinyegeje oya zaramaze kuja habona bro ari zagiye habona haro n'istaraja habona nkizi muri rusange impano ni zimaze kuja habona ziwanje tunarakinye cinema narakinye football gusa ubundi mu muziki hari izindi oya nizo gusa ziramaze kandi muri football warigeze guhiting sana no muri film warakinye naho nyene naho bitabaye byatari ababibonye barabibonye yes ni Kingsley tuma tugaruka ku muziki w'Igitega hariho groupe yabayeho yitwa Gitega Stand Up
wowe uzi abbreviation yayo ukuntu yatanguye n'icatumye ijyaho nico bifuza canke ico mwifuza kuko nawe uri muri entertainment y'umuziki w'Igitega gusa ijya groupe Jesse narindi muri groupe ndimwo gusa nta vyahatari nakurikiranye muri ijya groupe kuko ivyo nabonye bashatse gukora navyo bashitseko ngani buke oya havuka rimwe ngo yuzure ngo oya MC White tusidanganyane tubeshanye Igitega uwo mwenyewe awezi kunisaidia mimi mahitaji yangu yote ila naweza nikakusaidia penye nafikisha na najua kuna msaada wangu naweza kufanya ukawa faida yako ni kweli lakini basi gituma basi jewe ijya Gitega stand up yarifise projet ya show ndabivuge nga yarifise projet ya show mugabo ntibahemba basani Jesse ndabaponze kuza baraperforminga na Gitega stand up general bibonye amanama barayakoze inama ya mbere naritavye nta numwe nasanze izindi nama sinasubiye kugenda mugabe izindi bagenda baraza wewe waragiye jewe wewe waragiye je muri Gitega stand up inama kenshi zabandi busy ahubwo umuntu yorganije Gitega stand up naze dukore apana ivy'umuntu apana vya bindi tuvuga umuntu waje nje gituma nikora ugatwe kiwanje man ata muntu ndiko ndarango amfashe ngo dufashanye iki okay ni Kiss reka tuve ngaho twigarukire abaririmbyi b'Igitega mufisa ama insolite ayahe bishagwa ko muhindura kugira ngo umuziki wanyu utere imbere abaririmbyi b'Igitega naje nishizemwe ama insolite ya mbere dufise nitwiyemera cyo kwa narahuye naho lege ndaririmba arankunda ikintu catumye niha inguvu zo gukora kandi uyu muziki twakoze brother nawe nyene yaratinye twarakoze umuziki wa bien kabisa international wawo ndi ya indi nga Gitega idakogwa muga twarawukoze turawushobora ikibazo kugira ngo wishuri cya kabiri ni cya gatatu eske mwawukoreye muri studio y'Igitega nyene Igitega bisigura yuko Igitega turabishoboye byose Olege yavuze ati byose murabishoboye ahubwo mubuze support n'aba boss bahari badusupportinga abapeti bo nga Gitega kwanza twebwe nyene turabanana wowe nikija gukumba kiganiro umengo nyene umengo ni ibintu nje gusaba bikomeye ku radio muratubanira murabizi twe no bigano muje murama abandi ndaba cyane ni fresh gusa ari abandi batugara kurabizi urabizi ko ari abatugara je sindimo we nurimwe gusa abandi barahari ko none umunsi naje ko uri mu journalist wenyene ni TV yanje waruyizi narinzi mugana je kuronde we ni pro sana sio kama wengine sinzi ibana je sinzi imbira ari byo dufa jewe abbreviation yiwanje no guteza imbere umuziki w'Igitega muri rusangi ushika ahandi wifuza gushika abandi bose bomera nka wewe yo bari sawa n'abajournaliste bangahe nigiki rero wobwira kuva kuri journaliste promoter b'Igitega ama media y'Igitega n'ama radio Igitega yaba promoter n'abaririmbyi Igitega yaba promoter Jenzi wewe MC White jenyene abandi ninde Bedi Tiger atanguye vuba Tiger ranonze yari mu promoter unganye n'Igitega atanguye vuba musa nawe nyene ivya mengo si vyarimo ivyakora ntavyatsi ubundi je ntabandi nzi wapi ba promoter bariho nabonzi noko twe dukora umuziki tugaheruka uri kuri YouTube tukakora ama media tour ku ma radio nkakora muri Talentino ugasanga abandi bose ntibanyemere kwa Jessing nkakora none aba journaliste ni wewe na Jessing na MC Magaferi gusa oya aba journaliste MC Bailando turamaze gukorana fresh MC Bailando kuri Buja FM gusa nabonye nurumva nyene yaravuyeyo batera imbere FM
yarugaye. Okay. Sasa abapromota b'Igitega je nabonze kuko nta numwe promoting indirimbo yanjye ng'Igitega. Sivyo? Ngarukanye uko ndabona ibibazo vyindi bisa nkaho wabikwevye. Je na kibazo no kwepana kimwe. Okay. Reka tugende. Nigiki niziye insolite abaremvye b'Igitega bafise bishayirwa ko bahindura? Niki kandi kibuze ngahe Igitega kugira ngo umuziki w'Igitega utere imbere? Insolite abaremvye b'Igitega bafise ndayisubiyemo. Ntibiyemera. Je kubona narasohotse ngandaza nkaririmba nkamenyekana. Nuko nabanje kwiyemera. Hari abapeti benshi bicaye na studio tayibazi. Apana bamubona abanyakirundi wenu. Sorry. Gusa abasani b'Igitega barahari binyegeje. Nibasokoroke baze turirimbe mukora umuziki. Abana aba bandi bose bazuca bagenda kuko aba bantu bigira ngo nabaririmbyi b'Igitega. Hamna kitu hana kimwe abaratwumviriza hamna kitu kuko urinzi ubona umuririmbyi w'Igitega Livia mu yindi ntara nimba ari hiyo mu Rutana nimba ari hehe ngo ni umuririmbyi w'Igitega. Cindatanga kandi rero umunyagitega no nganyene barabaza ngo aba baririmbyi b'Igitega mwe mwama mubona Igitega umuririmbyi umwe ari jewe gusa. Yego nta wundi muririmbyi ari ngaha Igitega hari umuririmbyi umwe. N'abandi badogo nyene bo ngaha mu masite nyene batararimba gusa nta tizi bafise. Wafanye tizi baje tufanye muziki wa bien. Umuziki na n'umutaonere yumvise. Avuga ati ule petit fresh ikana kuya pole pole. Apana ya muziki nyene imwiherera ngaha. Nico gituma na promoter Nibabandi umva abapromota munga Gitega nibabandi nyene bakunda babandi nyene. Twe nta mwanya baduha bro. Twe nta mwanya sinzi man. Sinzi gituma. Nigiki wahanura côté journalisme ikintu no yihanura byinshi sana. Ubivuga ndabimare. Ikintu cyambere aba journaliste twifuza ko bakora mudufashe. Mudufashe ibikorwa byacu tubisohoye. Mu bihagaciro nko tuba twabihagaciro ko tuba twatanze amahera yacu kugira dukore umuziki. None gashaho je nkonze umuziki nka uyumvana je nyene n'abaniga banje bro ukora ku radio umuziki wanje nawe uri kuvuza uheruka kuvuza umunsi w'ikiganiro aba journaliste b'Igitega. Nitaye muziki y'abanyagitega. Sawa murashobora kuvuga muziki yacu nta quality ifise. Production zacu nizikomeye. Yego niko bavuga. Mugabo je naratangaye Olege none murivyi muto. Olege no murivyi akomeye. Yarazimye. Man Olege ni yazimye. Yazimye gute? Kege yarazimye man. Yazimye gute? Je nza barabibabwira ari mu karuhuko. Wagiye wakoranye no murivyi yazimye. Okay urengo mandame na feedback yarazimye. Feedback ujya ni brand. Brand. Tugomba dukorana. Kandi tuzokorera ngaha Gitega. Kuhaje. Muri studio y'Igitega. Apa. Nanje nzobavumbura. Cyo nta muririmbyi tuzokorana ngo cyo ntwara ngo ibujumbura. Oya, cyo dukorana nyene. Kugira ngo feedback nawe nyene muzokorana for free cyawe waramurisha. Man, ni support. Bara supporting impano bro. Barifuza ko nabona twitwodu. Niyo mpamvu bavuze ati niwe muririmbyi dufise Igitega mwaka kanya. Waririmbye bakabakorera Igitega uri wenyene. Barindiye ndabaha imizigo. Filbert yaramaze kuvugana na manager wanje. Barahuje kira kintu ni fresh. Okay wari kuvuga ati aba journaliste twiteye ibikorwa vyanyu. Côté promo iragwaye sana. Iragwaye sana. Wewe uruka kumpromotinga ryari wewe? Uruka kumpromotinga ryari? Ku munsi wa mariage. Tu. Na handi. Urumva sinde mubeshi. Oya tu none content ni nyinshi zama zatubaye ko warubizi ko na confident igikoko naboneke. Ivyo ndabizi. Nikangaye namara postinze kuri stats zanje kandi ukazibona ura posti urigera basi postinga na rimwe basi nawe posting ande.
jewe ni postinze kuri stati ya WhatsApp urigera ukura ko stati irawushire kwiwa ndabikora rimwe bro sikanganyane muga Fizo urabikora Fizo Fizo urabikora Oleg urabikora Oleg big Fizo Double J urabikora je navyo ko bana barimvye bose b'abarundi je ndabikora bose muri rusangi ila tu wewe ni fresh tu wewe ni sawa sio kama wengine aba promoter aba journalist nzi ngaye Gitega barazwi turadukorana babandi nye kote promo uragarutse kwigwaye mugabo journaliste iriho mugana yikora nabi journaliste bana mbega mukoresha bandi kumengo twe nimudukoresha mukoresha bandi sinzi na jewe baririmbye mukoresha je ngiye kuraba ayi Gitega ndakorana inguvu zanje zose kugira basi ibintu bigende neza mugangaruka asanga byabaye zero mugabo hivyo za tutaishi sasa tutafanyaje bro yes one day bitu bitakuwa fresh tuvuge yuko abaririmbyi b'Igitega nkuko widoga nabo nyene bose niko bidoga abaririmbyi nabo nyene baridoga tutegeza kwidoga abaririmbyi b'Igitega nigiki kintu wosaba aba journaliste b'Igitega bakora kugira ngo basubire nta kindi babiteho bakurikirana ibikorwa byayo umviriza umuziki wanje muvuze apana muvuze ujya munsi nyene merukira ku radio uvuze ku radio bawuvuge baba wumva abafana amashow muraronka amashow murigira muntumira amashow turonka kote MC canke aho winjiye mu yindi kote oya mwebwe nyene nimwe ba promoter mwebwe nyene nimwe ba MC mwebwe nyene nimwe amadira shikira kuri mwebwe ubu rero ushatse kuvuga ko nka je ndimwo vyose we nuri mu MC we nuri mu promoter we nuri mu journalist habwo uri gikoko we ni sauti ya nini yacuye we ni Chubi ba the PGMs of the town rero aba artist b'Igitega mufise ikibazo ca mbere canka kanenge nababonyeko nakosa kandi umu artist w'Igitega nta ko umu artist w'Igitega za muri show afise indirimbo imwe agaca ashaka kuzazanya umu DJs wiwe aza guperforming indirimbo imwe sivyo playlist y'ivyo utateguranye na bene show urumva ukabigira surprise ico kintu kivuze ko iki tuca tugenda tunasezera n'impanuro ku ba artiste bagenza okay urakoze kumbaza ico kibazo cenga Gitega sendurira kuri stage no musi numwe mbaza ati kubera iki kwanza na hit mfise ya hatari yotuma nja kuri stage kandi ikindi kintu sinumva ko umuririmbyi ico gituma nabwira Igitega ntabaririmbyi bahari bajya bose mwita abaririmbyi sabaririmbyi bro none woja kuri stage gutata hit office none ko abandi bavuga yuko ukora uja stage ne abantu bakumenya ivyo baba bavuga bo babibesha eske bimeze gute nivyo bimwe nivyo uja kuri stage abantu barakumenya ukamenyekanisha indirimbo zawe rero nico ca kibazo cyo tugaruka kuba promoter ni batumenyekanisha indirimbo zacu nabaki nzo gituma tuje ku ma stage sans programme ufisa kagoma kamwe ushaka kumera nka Fizo ushaka kumera nka Satb why uja utwaye ngo mu DJ wawe why bagenda bagufate nabi wemere kuko wowe kwanza bagutumiye kuri show ufise indirimbo imwe wavyemeye izo bagukora byose vyemere muga nka jewe kubera nyene je sinotse je ntaragira konja kuri stage yes ntaragira kuja kuri stage kandi uko kuba ari kuri branding akwiwawe biba binatahuritse uvuga ko atani bibazo mfise byishino kubaza kuri ivyo nakahe gasoni karugi nirihe jambo rya nyuma bagenda utekereye abakunzi bakurikirana Akamo TV n'abakurikirana Kingsley muri rusangi n'imbuga zawe muri rusangi okay abakurikirana Akamo TV
bagira ama subscribe menshi sana, ama like, ama comment, ama share, TV gumitera imbere mu Burundi dutera imbere. Abakurikirana Kingsley nabo sana sana abantu b'Igitega, Ingozi narabonye baranyemera muti Ingozi ndamaze kuja gutembera gutembera gusa, nasanze abapeti baho benshi abajama barankoreye ama promo hariya gusumba Igitega yo bankorera. Rero ikintu kimwe musaba abantu bankurikirana mu supporting sinzobata hasi, kandi ubu urabona ubu level ndikunda jako level ishimishije. Yego, ubu ndiko nkora collab n'abantu bakomeye, ubu ndiko ndabaha umuzigo na Oleg, ubu kurikirana Feel Bite, trust me bro, sindiko ndababesha, ubu ngomba nkora ingoma atari utugoma kabisa, babandanye bankurikirana babarire nawe. Yes, unemeze neza cyane, reka ndagushimire cyane Kingsley ko no kuvuga kuba wanyitavye. Naso tuzosubira, Imana iguheza kiye. Allahumma inshallah. Yes, abantu bakora dukurikirana mwandanye mukurikirana Akamu TV, yari MC White, MC de la Capitale Politique, the big games of the town Kirura OG. Mbandahari ugira ngo ndabahe amakuru ari trend, amakuru atomoye, ibintu bimeze neza cyane, kandi ndababwira ati ciao ciao.